Hello, nitwa Kenny. Shimire Isana Media hanyuma nkaba ndi muri NGGC. No munsi tugiye kuganira, tugiye kuvugana ku vyerekena programmation web mu gifaransa canke web programming mu rurimi rw'icongereza. Ya rero urashobora kwiyumvira ati programmation web nibijanye n'iki, vyerekeranye n'iki, ça concerne quoi? Ivyo vyose nibibazo ushobora kwiyumvira kubijanye na programmation web. Tutarinze guteba ndazi turamaze kubona ama application, ama site web agiye atandukanye n'izindi mbuga zigiye zitandukanye, akarorero nka Facebook, WhatsApp n'izindi mbuga tsanzwe dukoresha, Instagram, Amazon n'izindi nyinshi nkizo. Ariko kandi turamaze kubona n'ama application nka Google Chrome, Opera Mini n'ibindi. Rero nashaka ndabasigurire yuko canke ndababwire yuko programmation web bijanye no gukora canke no guprograma ayo ma application yose. Bisigura ngo Facebook ubwayo ntiyikoze, irafise abayikoze, kandi Facebook ni programme, donc iri programme yarakozwe, barayiprograma, barayigira uku, utanze like bigenda uku, kunuku, urungitse message, voilà. Ivyo vyose biri muri ensemble ya programmation. Rero kuri no munsi ndaguteye amatsiko canke ndanumva no gutera inyota yo kumva yuko womenya vyinshi kubijanye na programmation. Hanyuma ivyo ngiye kuvuga ni bikiya cyane par rapport y'ivyo ukeneye kugira ngo ushobore kumenya programmation. Ariko tugiye kurabira hamwe eske programmation web ni iki, bigenda gute, bimeze gute ivyo vyose. Rero imbere yuko turabira hamwe canke ndabasigurira ibijanye na programmation web, turashaka ndababwire gato kuvyerekeye na internet. Kuko programmation web ivyo dukora vyose tudafise internet nubusa. Nokora application, nokora nka vya bindi vyose nk'akarorero, noshobora gukora application yo guchata, kuganira imeze nka Facebook, yo kugura no kugurisha imeze nka Amazon, ariko ivyo vyose nta importance vyogira mu gihe ata internet bihari. Vyose birakenera internet kugira bikore, muga internet nikenera ama application kugira ngo ikore. Rero internet ni iki? Internet ni réseau mondial. Ni kuvuga ni connexion entre ama entité menshi. Mvuze ama entité ni kuvuga ordinateur iri muri Dubai, ordinateur iri muri Amerika, ordinateur iri mu Burundi, zirashobora gukomunika, zigahanahana amakuru, zigahanahana ama information biciye kuri réseau imwe bita internet. Même n'ama telefone y'iwacu arashobora guhanahana amakuru, akagira échange de données biciye kuri iyo réseau yitwa internet. Rero dutahure internet ntituyitahure mu buryo bw'ama réseaux sociaux gusa nka Facebook, Instagram, Twitter n'ibindi vyinshi, ariko dutahure ko internet yagutse cyane, internet iri vaste cyane, ariko kandi na internet ari réseau mondial idufasha guhura, idufasha kuganira, ni réseau mondial iduhuza canke ihuza ama appareil menshi. Uno munsi internet irashobora guhuza ama miliyoni voire même n'ama miliyaridi y'ama appareil agahurira hamwe kugira ngo aganire, ahanahana ama information. Rero dutahure yuko internet iri primordial canke ifise ikibanza gikomeye cyane mu iterambere ry'umuntu, si mu iterambere ry'umuntu gusa, ariko n'ibihugu vyinshi birakenera internet kugira ngo bikore canke bikore ama activité yavyo n'ibindi bintu vyinshi bigenda bikenerwa mu buzima bwa misi yose bw'igihugu. Rero tugaruke kuri sujet yacu ya programmation web. Urashobora kwibaza ati mbega programmation web ni iki, ukaba uri mu kudatahura canke mu kutamenya. Jana nanje, gumana natwe kugira ngo uze gushishikara kumenya vyinshi kandi ushishikare unatahure. Tudatevye reka twatake ikigwa cacu canke twantame leso yacu ivuga ngo programmation web. Twumvise programmation web ni ensemble des techniques, ni ensemble y'ivyo bintu vyose donc yama technique adufasha gucréer programme canke adufasha gucréer application web. Tuvuze application web par exemple ugiye nko kuri Google Chrome canke kuri Opera Mini. Opera Mini na Google Chrome ni navigateur zisanzwe zikoreshwa n'abantu benshi, ariko ntitwibagire n'izindi nka Safari n'izindi nyene zisanzwe zikoreshwa n'abantu. Nashaka ndabwire yuko izo navigateur zose iyo zigiye ko hanyuma ukandika nk'akarorero Amazon canke eBay. eBay ni site web iri programme, Amazon ni site web iri programme. Izo zose ni site web zo kugura no kugurisha ibintu vyawe. Rero urashobora nko kugura ikintu kuri Amazon mu Burundi kikagushikira, canke kuri eBay mu Burundi kikagushikira. Rero nashaka ndababwire yuko programmation ari bwa buhinga bwose bagiye baraterateranya, bagiye barashirashira hamwe kugira ngo bashobore gukora ikintu kimwe, arico application web canke ariyo twokwita site web mu majambo avunaguye. Rero tugomba turabe ati mbega kugira ngo umuntu ashobore guprograma akoresha iki. Uno munsi tugiye kuvuga kubijanye na programmation web, ariko nashaka ndabwire yuko muri programmation iri jambo programmation ryonyene risigura guprograma canke gucrea programme runaka.
web nayo isigura site web ni kuvuga no rubuga ngurukana bumenyi ushobora kwiconnectako kujako ukaraba. Nk'akarorero mu Burundi turamenyereye iyo hageze kwiyandikisha mufate amanota ya exeta yarasohotse, abahinga babijejwe mu bushikiranganje bw'indero n'inyigisho za kaminuza baraduronderera canke baradukorera site web abanyeshuri dushobora kujako ugasanga amanota yawe ariko, hanyuma ukiyandikisha ugatora igisata canke faculté uzokurikirana muri kaminuza y'u Burundi canke muri NS. Rero tugomba turabe gato kugira ngo uprograme ukenera iki. Ubwa mbere ikintu ca mbere kigusaba kumenya canke kuba ufise kugira ngo uprograme ikintu nukumenya nukuba ufise ubumenyi muco twita langage de programmation. Voilà. Langage de programmation bisigura iki? Rero nashaka ndababwire yuko tugerageje kuraba ikiri jambo langage de programmation ririmo amajambo abiri, harimo langage hakabamwo na programmation. Langage bisigura ngo uku kuntu mvuga ndiko ndavuga ndiko nkoresha ikirundi, ashobora kuburi kuraganira n'undi muntu akoresha ikirundi, mu yandi majambo muko mukoresha langage y'ikirundi, muko muvuga ikirundi. Iyo uhuye n'umuntu ariko aravuga icongereza akamuvugisha mu congereza, bisigura ngo muko mukoresha langage anglaise, ni kuvuga muko muvuga ikicongereza n'igifaransa niko kuko. Rero iyo turiko turaprograma ibintu duprograma canke imashini, ni kuko nizo kenshi dukoresha mu guprograma, imashini ntiyumva ikirundi, ntiyumva igifaransa, ntiyumva icongereza, ariko ururimi imashini yumva ururimi rwitwa langage de programmation. Nico gituma iyo turiko turakora ikintu imashini tuyibwira gwa rurimi yumva, hanyuma igaca ifata bimwe yumva ikavyinterpreta, ni kuvuga ikabiha insiguro mu kintu kiboneka. Ndashobora kuyibwira ati bon ndashaka unkorera iki niki imashini ndayibwira muri langage yumva, ariyo twita langage de programmation. Hanyuma hageze mu kunyishura ikanyishura nanje uko nshobora kuvyumva. Bisigura ngo kugira ngo tushobore kuganira n'imashini ndayibwire inkorere programme canke ndiko ndakoresha imashini mu guprograma, ndayibwira langage de programmation, hanyuma mu kunyishura feedback yayo iza kuba ari inyishu iri visuel, ni kuvuga contenu y'iki kiboneka. Rero nashaka ndaguhe akarorero kama langage de programmation, ndazi ni menshi ushobora kuba waramaze kuyumva, ariko reka tuyarabire hamwe ngende ndasita imwe ku yindi hanyuma tubandanye. Ubwa mbere hariho iyizwi cyane dushobora kwita HTML, hakaba yindi yitwa CSS, hakaba yindi yitwa JavaScript, hakabaho niyo twita Java, hakabaho niyo twita Python, hakabaho na C niyo twita C++. Reka pour le moment ngeze izi, ariko iyo tugiye gushimika ko cyane ni muri programmation web ni langage bita HTML, CSS, izi zitatu nizo tugiye gushimika ko cyane, ariko ndaza guhagarara cyane muri HTML kuko HTML niyo idufasha gucrea le contenu web, niyo idufasha ko ibintu ducree dushobora kubibona canke ibintu ducree bishobora kuba visible. Rero mu guprograma ama site web dukoresha HTML. Niyo iri donc idupermeta kuiduha ama contenu ari visuel, par exemple nka bijya tubona mu site web, ama video, ama photo n'ibindi nk'ivyo, ama audio, voilà, n'ibindi byinshi nk'ivyo ntagenda vuga amajambo byose tubironka muri site web tubifashijwemo canke bikunze HTML ariyo ibidufashijemo. Rero ngomba mvuge biki kuri HTML, CSS hamwe na JavaScript, bisigaye tuce tubandanye. Yes, urashobora kuyumvira ati none HTML idufasha iki, CSS idufasha iki, JavaScript idufasha iki? HTML nashaka ndabwire yuko HTML ni ijya party y'ibintu biri visuel tubona muri site web, nk'akarorero design, amafoto, ama video n'ibindi bintu nk'ivyo. Majambo make HTML ni ama contenu tubona muri site web, idufasha gucrea le contenu statique. Tandika nk'akarorero ama video, ama photo, voilà, ama musique, ama paragraphe, voilà, ama paragraphe n'ibindi bintu nk'ivyo. Hanyuma CSS nayo ituzanira ikintu cyitwa design.
mu mazu yacu le plus souvent hariho umuyaga nkuba, hari igihe usanga hariho n'amazi imbere kugira ngo bitworohereze ubuzima. Rero inzu itagira amatara, itagira amazi, bon, ego nivyo abantu barayibamwo mugabo ukuntu nyene bayibamwo usanga bigoye, kuko biragoye kuyumvira kuzinduka mu gitondo uja kuvoma ahantu kure. Kenshi tuca twiyorohereza tukahamagara Regideso ikadushyiramo amazi, ikadushyiramo n'amatara kugira ngo ubuzima bworohe kandi bugende neza. Rero na JavaScript niko imeze. JavaScript iza ituzanira performance ziri améliorée muri programmation web. Nashaka ndabwire yuko ata JavaScript ego nivyo ibintu vyosa neza, muga kandi harimo JavaScript ibintu birasa neza bikagenda neza. Ni kuvuga mu majambo make JavaScript niyo mbarutso canke nibwo buryo bwonyene dushobora gukoresha tuko turaprograma tukazana ibintu bisukuye, tukazana ibintu bisa neza, tukakrea ibintu bimeze neza nkuko Regide zishobora kuza kadushamwe amatara n'amazi hanyuma bikagenda neza, inzu ikaba habitable canke inzu ikaba nyabagendwa. Niko na JavaScript imeze, irashobora kutuzanira canke iratuzanira ama design ameze neza, ama effet muri site web, ama nk'akarorero turashobora gusanga nka site web ushobora guhindura mode ukashira muri dark mode canke light mode. Ivyo vyose tubikora tubifashijwemo na JavaScript. Rero twumve yuko JavaScript izana interaction muri site web. Voilà. Kuvuga interaction idufasha rero kugira interaction muri site web. Rero ni ibintu numva no basangiza about canke kuvyerekeranye na programmation web. Hanyuma see you soon kugira ngo dushishikare tuganira vyinshi kuvyerekeye programmation web, turabe hoho mbega ni gute umuntu ashobora gucrea ama programme, turabe ati ni gute umuntu ashobora gukora, donc ni kuvuga ashobora gukora site web from zero to hero. Ni kuvuga amajambo make ashobora kuyikora ayihereye hasi akanayiheza kandi agakora ibintu bisa neza. See you soon.